Jendi hagaciro mu bakobwa mbere kwanza mimi na Jamini. Ya ndo umusray queen. Uraslayinga. None. Kandi umusray queen kenshi nabantu tujyama tutakoreye. Mimi niko na bifu naye. Davina. Nababaye kwanza ivyo naye bwavuye. Jay Breeze ndamuzitwa Breeze. Je twasoka yitwa Breeze. Kunda gushika mbwasi no vuga ngo ndanka umuntu amvumura ngo ubunyere ngo ingaha yuko no. Ndakunda umuntu anteguza. Anteguza. Kabusaba umwanya hakiri kare. Gucumenga gufatiye hakuboneye. Ifunge ati no musipa ejo bizoyipanze ukuntu ngenda ndabimenye. Fo mwiyemere kwizina mufise muvuge n'amahera yanyu murondere n'abakwiranye nayo mahera mufise. Ndashaka kubikora nk'akazi mvuga ati ndakenewe tunoti. Unongera kandi ndabiryoherewe. Umunsi no bikora nkeneye amahera gusa ntaco noba ndiko ndakora nkoranye nuno munsi umwe ejo no kwicara nkarindira nkabura. Mugabo ndabikora ndabikunze kenshi canka aba pasteur. Vraiment nta guhisha. Na pasteur baratuma tugendera mu ngeso mbi kwata agaciro mwiha. Gomeza dosokera mu bunure azo gusangayo. Sivyo? Oya nivyo none sivyo. Ubunure naho nyene bw'ingurube cyangwa bw'impene. Bwari bwo bwose ububare bwose buciriritse ndabusokeyemwo. Sivyo? Ndagusangayo. Niyo naba nkene kukubona. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakanya makuru chama kibazanira bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurira nabwe bakunzi ba Buja Hit TV bakunzi ba Bude mugani wa babandi. Yes, hama ndababwira yuko ndabibutsa kandi yuko wotumira mugenzi wawe subira tumirira mugenzi we ati nyaruka nyabona uze tugire subscribe kuri Buja Hit kuko tubura abantu bake kugira ngo turonke agashimwe ka YouTube, agashimwe kitwa Silver. No musire twadufise rero umutumire ameze gute yitwa gute. Tumaze kurana ikiganiro cyambere yari kumwe na mugenzi ariko no munsi nashimye ko namutumira wenyene kubwiwa tubwire ko ivyerekeye akazi kiwe ko kuba Queen Video mbega bimworohera gute mbega vyitwaramo gute mbega ivyo bavuga ko bavyitwaramo gute muri rusange ni Gomez bite Nibo urabonye ibintu bishikiye wewe bibikiye gushikiye oy urashaka kutubwira urakangutse oya urumva ivyo ntimaze iminsi bishikaguma ndaba umuntu nkagwanda bakamera gasanye nasamaye nkaca mvuga ngo journaliste menyere ba presenter amajambo menshi ngo no musabuza amajambo make donc mumaze iminsi fisa kamera mani beza umuntu hari inyuma vraiment ararenze uri inyuma nawe muramuzi ni Juma Jux Professional BG de la capitale warubizi geze iryo zina vraiment ntajyo nzi ngo no musi ndagemeye tu riramukwiriye kasi byiza vraiment ifo ko muzamurira abamuronde abantu za bakamera atarabo baraducumuza tutawa kwimvira no byinshi urumva rero kusamarira mu kameramani waje je nako na usamariye je nivyavuze sirigeze ndavyumva rumbwire kuri kwibana ariko navuze basigomeze bagyumvise bad mom Keshan girl. Yes ati rero Gomeza kubwira yuko ntamajambo se nako ndavuga ndabutubira ko mugira subscribe nandi kwa vyibuka no kwa vyumvise yumvise yaguma yirabira gusa umubeje ari nyuma ya nuvuga ya kamera ari we Juma Jux Professional ariko nizere ko nibisanzwe ko umuhungu yabona umukobwa akavuga ati umukobwa akabona umuhungu avuga ati ya muhungu ni mwiza birasanzwe ahubwo ndababaye kubona abantu baza kurabiye emission atabonye umuntu ari nyuma oya baramuzi kurasa umuntu afise nyinyi cyane benshi bakoma bibaza ko ari gihanga oya inyi si za bose tu urakunda inyi nawe ndazikunda ku bakobwa ku muhungu kwa nabonye mubereye nayikunze nyinyi yes ko mureka dutagurira akazi novuga na topic y'uno munsi ati mbega uno munsi bibaza yuko ku munsi kuri Gomez biko bigenda gute programme yiwe y'uyu munsi ko bigenda gute kuri uno munsi programme yiwe navyo sefise programme imwe yo guhura na Buja Hit gusa yandi masaha no kwijamira tu ayandi masaha mvuye ngaha anyi foko nduhuka kugira ngo nanje ndabiko notora umubiri nonze naheze none wonzwe kubera ngira ngo njya ndazijyana inzigo sinzi cyane ufise ingwara uragwaye oya ndakomeye urakomeye ubona sana umuntu agwaye oya vraiment urakeye kweri none uti rero wonda kubera ikora ki ko muganga none kubaza igituma nondi njya ndiko ndajya ndazijyana inzigo kwera amahera urakeneye amahera ndakeneye amafaranga ndagwaye uragwaye amafaranga ngire ko ncoresha kwanza umuntu wese abonye emission limikaje
sivyo ukaba nkaja kubona commentaire atari umwe yashize muri mikashi tuzohura nakuke kandi ntavyibagiye ndamucoresheje mbwa wenda ndamucoresheje 10,000 tu kabisa bose wa Buja Hit nawe ngira navyumva igana ragikurikirana cyane yes ati rero umunsi rero kuri Gomez umunsi kugenda neza cyane birenze programme wari wateguye none ubona yuko nakayobe katanguye kuza arakeye arahiye ati rero uko bigenda neza cyane ati rero uvuye ngaho uja kwijyamira muhira kuryama ndabe ko notora kabiri ubwenge buje hamwe kuko kuruhuka birakenewe ku muntu wewe programme zitari muri gahunda urazikora canke urazireka kuvuga ati kadupa ngende gahunda zitari muri programme birakunda gushika mbwa sinovuga ngo ndanga umuntu amvumura ngo ubunyene ngo ingaha yuko no ndakunda umuntu anteguza nteguza umwanya kirikare ati musi gucumenga gufatiye hakuboneye ifunge ati no musipa ejo bizoyipanze ukuntu ngagenda ndabimenya yes ati rero Gomez akora akazi kameze gute no mu Queen Video no ubikora neza kwanza waktinga neza Gomez ndagukeze merci beaucoup biboneka yuko bigaragara kandi yuko umaze kwizigirwa n'abantu benshi batandukanye niyo tubibona ati uyu muntu arashoboye umaze kwizigirwa n'abaririmbyi batandukanye uboneka yuko ushoboye sivyo none Gomez ego ubikora nk'akazi canke ubikora nko kwiryohera byose ndashaka kubikora nk'akazi mvuga ati ndakenewe tunoti unongera kandi ndabiryoherewe umunsi no bikora nkeneye amahera gusa ntaco noba ndiko ndakora nkoranye nuno munsi umwe ejo no kwicara nkarindira nkabura mugabo ndabikora ndabikunze kuko n'impano yanje kuva kera namye nkunda kuja mu video si kuvuga ngo naho noja muri video ngo ndumu Queen Video cyane ndumu modo cyane ndumu danseuse mugani nje muri video ya ubikora rero nk'akazi ubikora nko kwiryohera waruvuze ubikora nko kwiryohera kubera nko kwiryohera genre dakunda ama video iyo mbonye video vraiment y'umwaka yasohotse ntarimwe ndumva yene umenga ndababaye niyo mpamvu rero umenga muri iyi minsi simboneka mgaje mbona nagize nakayo menga simboneka ntibandondera nibagira icyo bakoze oya cyabwa sanga nyene nta mahera afise garimvye abarundi barazimba mambe barakenye abarimvye abarundi barakenye cyane bivuze wisunze iki mu bisanzwe wisunga amafaranga babaha iyo mugiye gukora cyangwa wisunga ibindi bimaze kubona bitandukanye n'ibyo kwa kenshi iyo mugoha gukorana n'abaririmbyi b'abarundi ni service yamaho ntazi kwiyamira avuga ati je ndafise iziniri dukore kuri iri zina ryanje dukore ku mahera ya naye no ni service urumva mfisa ya no mwe muzokwa muri service gushika ryari canke abaririmbyi je ndafise ikibazo kenshi nkunda kumva abaririmbyi bavuga abastar bo mu Burundi ngo twe dukoresheje ngo amashongo baduha amahera make ngo mugahaza umunyamahanga muhameshe gata agaciro mwiha Gomez azosokera mu bunure azogusangayo sivyo oya nivyo none sivyo ubunure naho nyene bw'ingurube cyangwa bw'impene bwari bwo bwose ububare bwose buciriritse ndabusokeyemwo sivyo ndagusangayo niyo naba nkene kukubona ndagukene kukubona ukwezi nikuzohera ntakubonye indirimbo yawe nzoyumviza iyo ari muri show ubukeneye kubona ngene performance y'umuririmbyi ikintu gishasha za kukwereka ngene yambaye ngene aririmba sivyo none turirigwana nirwa ndakubona nzoya 50,000 yanje kubera iki omuyo 50 zofa ndayibika ndaguhengere twicaye inze ndayikuguriremo kabisa 5,000 yanje je vraiment ndumva kata mu show ati rero mu ma concert muri concert yawe kandi nirwa ndakubona ivyo bihagarare niyo bamara kwiha agaciro nkavuga ati ju muririmbyi ndakeneye kumubona nkakwita umwaka wose ntaramubona umuntu nzo kwinja muri bus tugahurira yose kwa ngo hamade yakeneye tumuhe 50,000 ngo tuje kumuraba ariko ubunye siga bafite imodoka Gomez siga bafite amamodoka abaririmbyi benshi amamodoka shani bake mungura shaka kubona yavuze ko afite imodoka ugasanga sigwiwe niyo yakose kwe amezi abiri kugira igenderemo mugabo je vraiment ndemera Satpi ndamwemera ngo nuko azi kurimba kuruta abandi no ndamwemera kubera vraiment ndashaka kwipfuza kumubona mvuga ati no musi je vraiment Satpi ndamke atari muri clip atari ibintu by'akazi mvuga ati ndakeneye kumubona na Simo azirahera ntaramubona haja mu bubare bwose Satpi ndamubona mugabo vraiment kaya n'agaciro kiwe twese tumuzi nk'umuntu umuvayo mugu wavayo baramaze kwibonekeza hariho abavayo baruta Satpi vraiment umuvayo yes tuko tugenda rero kuri cyakinda rero muririmbyi atizo kwiha agaciro kugira ngo namwe bwe ba Queen Video mushikirwe muhabwe kagaciro sibyo none
kandi ibintu vya service bihagarara ifo mwiyemere kwizina mufise muvuge n'amahera yanyu murondere nakwiranye nayo mahera mufise. Gomez akubwira yuko ati kugira baronka agaciro nuko kwanza wo muririmbyi ushaka kumukoresha muri clip yawe banze kwanza wiha agaciro mu bikorwa wawe usanzwe gukora mu bikorwa vya usanzwe gukora novuga muri zirya ndirimbo zawe ukuntu wi brandinga ukuntu wifata muri societe ukuntu wibika ukuntu wistoka sibyo none Gomez ivyo ni vyiza ku mustar kuko n'umuraza kubona yagushashaye yagushashaye none uzovuga je turirigwana Benushi tweke kubeshanya turirigwana uzombwira nze kukura kuri 50,000 biragoye ko mfata ry'amahera nkayikura kuko ndagukene ndaza kukubona uko uravuga ndaza kukubona uko uraririmba ndaza kugira bisigura iki twiha agaciro kwiha agaciro birakenewe hari abantu bari bazigomeze ngo tumubona niho keshantu bakunda bavuga ngo Gomez yatakaye namenye wondiwe namenye ico ndico ico nshobora gukora kugira akazi kanje gatera imbere setu rero ubu kugira umbone inakuwa shida Ashe no babwira ko koraje kugira ndamuronke byagoranye bashiyo namukuye haha byangoye kabisa burya buhinga ati rero ubwusige koresha cyane Gomez ni kujya ni unaguhamagaye ntakuronka azivuga aradonka mugabo biciye kure hari igihe apane kwa mamiso susoka ego abakobwa turi mu bintu vy'imiziki turakunda kuronderwa kenshi dusoke mu bare batugure bagire mugabo umuntu niyakubona miso so mutonda hajya zo kwitwura imboregwa sivyo uri kirara ifo ube ahantu hamwe werekane basi apart y'umuziki uri umuntu nk'abandi kandi ufise abavyeyi uba c'est tout nous amubatahira ko miso se mwijoro bazogutahura ikindi kintu bazobonamwe ikindi kintu canke umubanyi wazokubonamwe ikindi kintu ifo wigenze neza mu muziki wigenze neza no muri rusange igese rero gusohoka ubero bishika ugashoka nawe ugasohoka nawe birashika kenshi usohotse ugenda gute kugira usohoke ndashaka kuvuga ati ndamaze 2 mois ntaboneka ati birakene vraiment sohoke havyitegurira abajama abagenzi kuko vraiment nta muntu atagira abagenzi cyo cyane kuri Gomez arakunda abagenzi none ko kenshi iyo umukobwa asohotse abantu bacha bamwakira nko kumenga agiye kwidandaza oya ivyo ni ibintu muri rusange bamaze kwiha bamaze kubahi niyo visage bamaze kutubonamwo sivyo natwe rero twarayakiriye we ni wabona ko ngiye kwidandaza muga atari yo ngiye nta kibazo kuko mugashobora kwinyegeza amaso y'abantu mugabo amaso y'Imana sinzoyinyegeza rero se tujewe ngira ngo bishitse ngira ngo no vyerekana nziko ivyo ari byo ngiyemo no vyerekana muga nziko atari byo ngiyemwo biramaze gushika ugasoka rero muri boîte umuntu akakwihenda ko akibaza ko widandaza gwaca ubura ko bigenda gute umuntu akakwihenda bavuga ati sister ibintu nk'ivyo muri boîte ibintu nk'ivyo muri boîte twese turatubwiye yani ubugiye gupancuka gutubwenge kuduma ndavyitwe kuduma none ndabesha umuntu agiye muri boîte zosaga yicaye amezuko no tugiye gutamba tugiye kururira ubwenge se tukwihenze ko ntaribi kuko abayabonye ivyo wambaye n'ukuntu kurigenza mugariho no kwandika izina n'ikindi kintu hari umuntu ashaka kuza mugo kumva na vision yatanguje ukavuga ati ya kazi kanjara kazi asanzwe aziko nkora clipes nkora clipes abari sorry ngo ni saa Gomez ni saa ngo suwo mkwimva video muri ya ndirimbo kana katiye ngo bajusaga mani yo ndirimbo agiye gukorera ubuntu bamusari yarateye imbere muhuye ari mu modoka cyangwa mu taxi agaca duziki ati ujya muntu sinkeneye no kumubona ntabone ko mfise amahera bavancoresha kabisa yes nizere yuko mutabyakira nabi rero babihenze ko novuga muri club iyo mwasohotse kuko ku muntu wese birashika shake uburi n'ahantu handi atari muri boîte none mu rusengero ntibabihendako cyo ugasanga nyene birashitse cyane ahantu tu ahandi hariho bose bivanye n'uko uba wambaye ariko dusubiye inyuma Gomez inyambaro yo mu rushengero n'inyambaro yo muri boîte biratandukanye cyane yego kugira ngo umuntu akwihende ko muri mu rushengero no muri boîte binga biratandukanye mu rusengero ashaka usanga ari nk'umuririmbyi muririmbana cyo ugasanga n'umuririmbyi jean abaririmbyi bo mu rusengero ni kenshi cyangwa abapasteur vraiment nta guhisha n'abapasteur baratuma tugendera mu ngeso mbi abaririmbyi kuko nta hantu na hamwe hadatuma hakuzana mu yindi ngeso sivyo rero je mu isengero vraiment biramaze gushika kabiri biramaze gushika bakakwihendako bakibaza ko uri wa mukobwa akora ibintu bitari byiza bagaca basanga Gomez n'umuntu ari strict mu bisanzwe je vraiment ndiyubaha uri yubaha kandi akubwira ati ngo gaciro kari
uri hagaciro je ndi hagaciro mu bakobwa mbere kwanza mimi na Jeremy sivyo kugira ngo utere imbere n'umuntu wundi kugira ngo akubahe umanza kwiyubaha je ndiyubaha cyane muga kugira uzobone vraiment ndagiye kuri social media umvuga amajambo menshi sinzi ngene biba byagenze ati rero kugira ngo gerege novuga muri social media cyangwa kumenya makuru kugira ngo uvuge ibintu byinshi bitandukanye we nuzi kumuntu byaba byagenze ariko ku ruhande gwe kubwira ati Gomez ndiyuba kugira ngo ushikire kwanza biba byakugoye yego niyo wabona umuntu duhagararanye cya tugendana uzumuha agaciro kuko azoba umuntu vraiment ase vision yo gutera imbere je ngendana batera imbere pana baguma bagusubiza inyuma no none Gomez ko tuzi yuko muri boîte mukobwa agiye muri ndashaka kuja muri boîte kugira ngo uno musabone ko Gomez yasohotse je kashingiye muri boîte bamuhira bamuhira Gomez muga kugira ngo umubone ngo agiye muri boîte haba hari ibintu bishika kuri bitatu bimugenza aho hantu ja ugasanga ni muri boîte Crystal kugira ngo nze ko bahurira n'abarimvyi hafi 10 babona ati wa mu Queen video yasohotse ya visage yanje bayibuke banyibuke ko nkibaho aho mba maze igihe nifunze avuga ati phone ire kure bambone mbega noshobora gukora iki ugiye bambone ndakora interview canke ndaja mu kabare muri ako kanya ndahitamwo ahonje muga kenshi sinkunda kuja mu kabare je oya kenshi nukunza kuja mu kabare ariko urakunze kuja muri boîte urabira amaze gushuka kesha gukesha keshi bikunda kunshikira iyo mvuye ku kazi ku Queen video ya nka keshi ugasanga nk'ubu dutashe bwije nturakesha uri mu boîte ndamaze gukesha uri muri boîte yes kumbure akubwira yuko biramaze gushika gakesha ari muri boîte canke gakesha avuye ku kazi ariko kenshi bikunze gushika uvuye ku kazi mvuye ku kazi oya nakunda gusigurira ati je ngiye muri boîte kenshi mvuze ati sinavye ati mvuye muhira kenshi mba mvuye ku kazi sivyo ugasanga ukazi muhejeje hafi mu masaa 9 z'ijoro se tugucuja kudodora uba ku muvyeyi wawe ngo dododo saa 9 kubona mu ikindi kintu kandi uramubabaza cyane mubanya zo kuvuka dodora azogufata we ntazohari wakaya kazi kari kuvuyemo azohora kuvuyemo kandi rero Gomez ico cankora jewe ichencha muri boîte nkakesha nkaryoherwa canke nkafata hotel nkaryama hama bukeye nkataha guys ni vyiza cyane wanashimura umva yuko benshi babahisura itari kuko ni benshi babona mu clip bavuga ati bajya bakobwa ibyo ari byo byose baridandaza bajya bakobwa ni bafise ingeso nziza bajya bakobwa ni biha agaciro bivanye n'ukuntu bifata muri clip ariko ubiravye ku rundi ruhande mu buzima busanzwe n'abantu basanga biyubashe babifata nk'akazi babigira kugira ngo isanamu ibise neza sibyo nega Gomez cyane gose ababitahura ukonye babitahura ugutandukanye nuko mwe mu bitahura mu babwira iki sindibuze kugufata ku munwa ngo ushaka ngo uzovuga ibi sindibuze kugufata ngo ntuzose kunyumvira uko ngo je nduko no wowe nyene nubona igihe kigeze ukabona mnyumvira ko katari ko biri uzohinduka je rero yesho nkunda gukora interview ukazumva ngo nguyo ni ndaya hewe ndashaka kwicara ahantu jewe nkicara gasa ndikwe n'abajama muga nkabona umukobwa atarakora emission imwe ataja muri clip nimwe avuga ati bya wewe ni shetani ntaramvuga ndi shetani kandi nagashetani kundusha kararenze urumva ugagisanga umuntu akakwitwangura ibitch sivyo nta kuzi yakubonye muri interview gusa rero amaze kubikubwira uko hari impamvu je kenshi nkunda kuvuga ko haba hari impamvu yabikwise rero je vraiment babe bandeka ndagashetani kuri jewe nyene kazima je ndabikweretse yego kazima je ndabikweretse kandi imbere y'Imana turangana kazima ndabikweretse mugabo meya ko hariho udushetani tubici tunduta hariho juwo ndankavuga ati respect mwana urarenze kandi muga Rocky yakunda kuvuga ngo nta sire yibantoye ubwabo jari sire imbona havuga ati ego vraiment dirarenze iyi vraiment wapi ni too much kandi ubunye jewe nzova nkoresha dukoreye emission turi abakobwa benshi aba Queen video bose mu Queen video zose bavuga ngo nta musire Queen tuja ntori wenda ari moteri aba Queen video n'abasire Queen cyane bire uri mu Queen video ubo bisigura ko uri umusire Queen uzubarabe kwanza jewe cyo kibanzo ndakiguhaye yani nka devoir ndaguhaye uzugenda ubirabe neza aba video vixen bose n'abasire Queen nze nisungiki kumukubira abanze nisungi kugira ndabibona uzobibona tu urabe nk'umuntu woshobora kuvuga ati dufatire nko kuri ba Shadibu abantu dushobora kuvuga ngo n'abasire Queen sivyo ukamuraba ukaraba ukuntu yitwara ucuraba n'aba video vixen ngene bitwara
naho bataniye n'umuslay queen rero umuntu adasovuga ngo umuslay queen man uzobugombye ko jewe na wewe tutumvikana kandi nzoca ntora ni wenda ari gutera kabisa hame bisigaye cyo ndavyisi kuri no mwanya rutso shoko kubaza ko Gomez no nyara umuslay queen ya ndumuslay queen ura slaying none kandi umuslay queen kenshi n'abantu tujyamaya tutakoreye setu kandi urumva kandi bavuze ko umugore atajya ruhiye no umuhungu ni wakwiye kubiri yashakaru safere twe turaba slay queen abakobwa baboneka mu queen video muri slay queen cyane yes kumbura araba batabita urukonye bibabaza kubera iki bibaza ko bibabaza kubera iki abega ntavyonzi je sinzi gituma babikwise ego basintura ivyo mugabo baravye ukuntu witwa kuko kenshi uravye amazina menshi ifise n'abantu bagiye barayama jizina novuga kwanza ntazira ni hayi izina Bella nari hawe n'abavyeyi Gomez nari hawe n'umutante wanje nubwo ntashoboye kuronka basi kuronka ibakwe byo kumubaza ati Gomez kwereka rinyise sivyo cyo geje yararinyiswe nimvuga Gomez munyuma ngiye gushaka kumenya cyatumye yitwa Gomez yari yaramaze gufa sivyo imana mwakire bad mom narari hawe bad girl munyuma bavuga teka nta bad girl wowe tugwe bad mom ari yagukwiye tavuga ati why kweki muhaye bad mom nari hawe n'umugenzi abigitega Keshan girl nari hawe na Keshan boy bisigura amazina jemeshi ndonka nayo bampa rero niyo muntu yakwitwa ikintu cakire kujya nyene nazo kwitongura indaya kuri rezo sociale yitwa indaya yes ndindaya sivyo kubera iki hari impamvu warinyise kandi naho no kubuza sikucuri he ariko nibisigura kujya babikwita ko ari kubumeze siko mba meze na gato oya gusa igihe babishikamye gusa nk'abakobwa tujya muri video ko tuduma ratubone twigurukire tuhatwike hashi yes kugira ngo clip iryo higira amasalamu asa neza sivyo none ga birakwiye yes ariko kurundi ruhande uvuze ati ngo ba queen video birashika sometimes nyene bakagira confuse kuri ico kintu cyo kubita basle queen biramaze gushika mu gacanamo n'aba queen video bagenzi banyu akaho kutumvikana birashika cyane kweri iyo ubonye video vixen acting aho kurusha ukamubwira ati we cyangwa ukamwinjirira uragomba kumwinjirira nyine ukuntu ati hajya we kugira iki budabubona yani mugabo wafusha babaye kuko na video vixen dosanga bahuza ni bake babaho Gomez na EQ gusa na EQ gusa abandi bose bateza gucanamo kuri kino ne mucanamo baravuga ko mutumvikana kutumvikana iyo umuntu akurusha ikintu utegeza kubona yuko iyo umuntu basa kurenze ntumuryohererwa no utegeza kubabara uzurabe no mwishuri umuntu yamakurusha shaka bari n'umugenzi wawe mwaramutaha muri bisi imwe uwo musuri uri yindi bisi ntukamubona tujya mu kwanza kuba tugenda niyo mpamvu ntwari ubwenge kabisa ati rero niyo mpamvu rero ituma butumvikana cyane cyo ugasanga yemupfa baririmbye tu baririmbye biramaze gushika mu gafa baririmbye ugashwana n'undi mu queen video mufuye muri rimwe mu queen video oya gusa kenshi ndabiravye kubikunda gushikira ku bagenzi ko je ntabaririmbye nkunda uriga mbana n'abaririmbye muri ako mani bandinde no fa nkundana basi n'aba director cha producteur cyangwa mu cameraman ko ndavuga ko bagamukunze none si bon Beje de la capitale y'Irongero vuga umugenzi y'Irongero vuga Gomez wagiye kwibera abagenzi byo none Gomez cyangwa musanze muri abagenzi nacyo dusaye turi abagenzi muguno musije sinzigene agiye kuba igisumba bugenzi sits tubyize god ne abizi rega ko muri tubyizire ko bizogenda ariko nizere yuko muzokumvikana kuko akazi asanzwe akora n'akazi asanzwe gukora birafise ukuntu bikunda guhura cyane mugabo I know ifo ko abantu vraiment muri entertainment manza kwanza nkabi class kwera kenshi mvuze ngo ndasokaye n'umuntu ari mu entertainment bose usanga bitaramba gusa Davina vraiment mimi niko na bifu naye Davina nababaye kwanza ivyo naye bwavu Jay Breeze ndamuzitwa Breeze je twasoka yitwa Breeze mwaragendanye Breeze akora mbega kwa hot niho yakora niyo ndamuze yitwa Breeze atarabaye Breeze mwakundanye igihe kingana gute ay Breeze sinibuka nga okay twakude de semaine je numuravyimbira
Desomeze twakundanye. Kesha kutavuga ngo umuntu ngo mupfuye indya ngo ntimuzokwigera mura kandi Imana ikunda abagabo n'ukuri kw'Imana. Nkimubona umunsi wa mbere je namubonye afise emission zibiri kuri YouTube. Ego emission zibiri zibiri yambara zya skin color z'abakobwa n'ishati ya TI y'amakarokaro aca mpinyuza Landry sasa je twapfa umuceri nibage byo kwa Hakesi tuko turafunga twagusigarizanya nje namubona nk'umuntu w'umubono yafise phone akarandika tuko turafungura yari yaramenetse rero sasa akarandika ugiheze kwandika message y'umuntu yari saha yose acaza ngo ndamusenga ambwira ati je singeze ndagutuma kuraba muri phone je sindagusiga twafuye injaje umunsi wa mbere mugarantwa amaze kuva mu gasho aragira gahita ukuntu naye ndavuga ati oya ifoko ndagafatirana aho rero nanje twari kumwe na Ibreezy muri iyo ndwi cyo mvuga ati rero ifoko Ibreezy tugumana na Landry nkamukene kandi na Landry ndamukene kuri rya hit kwa Kesi twize tugendana Gerard ariko arigize kumwimvira ndamushuhira muri iyo ndwi ngiye kumushuhira sasa sinzi ukuntu Ibreezy ambwiye ikice sanga navuze ngo urumva Landry acha ibaza Landry nacha arayimubwira nduguca ndaburiramwo bose turabura n'ubu rero Desomene gusa vraiment Davina yubahwe yubakira sikuri runini koko Breezy n'umushinga naye Breezy n'umushinga naye gute umushinga naye none yubake kuri runini yubake basi kuri runini vraiment kuko n'umuntu afuha je ntitwogendana vraiment Davina yaragerageje je nago mbonye vraiment mproposer je navuze ati sa ibintu birabaye canke sivyo je n'abantu babimbwiye bose abana bwateka shayijyani base zabo uko ndibijya ntuje navyo nutamu barakundanye vraiment kandi biraravye kabisa Imana ishimwe Yes urumva yuko akubwira yuko kubwira ati nashobora kugenda n'umuntu ari muri entertainment kuko kenshi yagendanye n'umuntu ari muri entertainment usanga bitaramba usanga kenshi bihera bamuhemuke canke ahemutse ariko kenshi nikunze guhemuka oya ega birashikuka shuhira umuntu sivyo ico rero nikibazo gomeza afise akabona nyene umutipa avuga ati je mutipe kweri muri yindwi izindwi zibiri ni je nawe sivyo ni je nawe nuko rero byagenze cishaka bose babe gwanje ico ndaburiramwe rimwe Iyo ngorane kabisa wahuye nayo mbwa si byiza gufata abantu bose kuko arabana benshi baba bakene sivyo none gufata abahungu bose ngo babe biwawe biragoye urashaka kuba ufise babiri mbwa mu nyuma ukazosanga usigaranye n'umwe mbwa rero ufise abo babiri bose ugaca baburiramwe birababaza Yes atira ukubwa watira urarahiye ntuzofusubira kugenda n'umuntu ari mu entertainment waragize kwanza pause cyangwa wagize stop ifoko manza gukora business zanje atakindi kintu ya mbwa mu nyuma sinzi kuko umutima sishaka kuvuga ngo umutima ni washaka ikintu nzokwima umutima ico ushaka oya umutima niyo wasubira ukaguma mkoje barampemukira gose ndafise iyo ngorane je nta muhungu tugendana 3 mois iyo ngorane irahari rero je niyo naronka umuhungu vraiment tugakundana 5 mois nzomubereka mugubu gomeza ari singo ntibanyimisha isoko uri ku isoko rero uri singo bukiri ku isoko kabisa nagira wale warabihevye ariko naco kuri kurarondeza uvuga wa wundi muzogumana muri entertainment naho nkeneye oya okay katuvyizere ko basikuzoronka mwizi byo none Yes ariko nizere yuko bizogenda neza cyane kuri Gomez kwa tubwiye ko ari serious wewe kubwira ati jewe ndonse umuntu ari serieux nkanje kumbure bizogenda neza tuzogumana karamata hama ni ibintu bigize imisi bivugwa Gomez nifuza no kukubaza nimbere ko dukorana ikiganiro nabikubajije bagize imisi bavuga ko ufisinda really no sivyo kubera naravyumvise oya erega hari umuntu akuvuga ko ibintu cukaza wumva wibereye home utuje ngo ari mu bitaragira apfagira kwere ngo ico kazona ifoto yango rest in peace man ngo pore ngo wihangane sivyo ivyo rero ibintu bikunda gushika gusa ko abayivuze merci kunyipfuriza ivyo bintu nibishika nzobivuga ati rero urashima ko wabikwifurije ati rero nibizoshika uzobishira ku mugaragaro ega novuga
kubaho kwacu basi twebwe tubayeho atakintu ata vie privée d'office aba video fixe cyaba star cyangwa aba journaliste cyangwa abaki nta vie privée d'office ico ni kibaho rero niyo narengana aha nzokumva ngo Gomez yarenganya sivyo rero ukuntu bimeze ifo kwiha amahoro niyo vyaba bazobimenya muga kugeza ikige bakaba atarabimenya kuko bimaze hafi kwezi nyimba atarameza abiri bayivuga umva inda rero imaze ukwezi bavuga ko fise inda bimaze ukwezi cy'amezi abiri babivuga iyo nda yabo rero ati rero imaze ukwezi ndabiharuruko mugaje ntavyonzi ati rero kuvuga we nta ndufise aya yes ariko biramaze gushikana uvuga ukibunge ntibirige yabishika n'umusi numwe n'umusi warimwe ariko agira abana biramaze gushika nkipfuza kuvyapa ne kubana n'umugabo kubera iki ukifuza kuvyara utabana n'umugabo nta wisuka mu muriro ubona kuko mbona izabandi zitaramba navuga ngo ashaka kumase 5 ngo akundaye n'umuhungu bakagira mariage quelque no je nta nivyo ndigera mbona kweri hari kera mugana y'ubu nta bigihari c'est tu Gomez amaze kwifuza kuvyara pane kwifuza kubana n'umugabo ati rero wewe bivanye n'ivyo ubona mu zindi ngo byaraguciye intege ya rero kuko ubunye turi muri generation yo gucitingana ari no gusa sinumva ko usiga mu nzu kaja kuncitiga frère ivyo bintu bihagarare birinze binaba ntemwe cyo usanga nakoze ikosa rimwe ntushobora kubabarirwa rero niyo mpamvu ntifuza ngo je ngo vraiment ngo umuhungu novuga ngo turagiye kubana karamata ito rero kuri Gomez ni kibaho aya ariko biramaze gushika abantu babiri bakundana bagashwana bapfuye wewe bakundana umuhungu n'umukobwa bagashwana bapfuye wewe sindavyumva ariko biramaze gushika gendana n'umuntu w'ubundi mugabo w'ubundi birashika abahungu babaye bakemanye igihugu abahungu babaye bakigenda muri maternité usanga ko avuka abakobwa gusa avuga ati yo je ndafise petit sœur wanje wallahi nkundaye n'umuhungu simba shaka mubona kuko mvuga ati man akimubona atani muri bese shaka bari n'umugenzi wanje w'umukobwa gusa je muhiruka azomva kugomeze ngo sinzi yo bagutoye kweri ngo ntusa nawe umvuka ukona wirabura nkuko ngo abandi bose afise iyo nzobe ngo ya ngo bose sinzi yo bagutoye se tu rero nk'umuhungu kazopfa umuhungu mukunda ukazomva ngo petit sœur kawe ni keza uramutse ari kubwiye ejo na kukweri ngo mbonye na mukuru wawe nijya nzoba afise ngo abamvukana bose ngo yaba abahungu ngo sinzi yo bagutoye se turumva cyo mva n'umuti wose ukatitse je si bashaka vraiment ko abo tuvukana bababona kubera iki uraba jalouse nkumva nyene mbabaye kwanza nta mpungu numwe turasokana ababone ngo yihangane kumbwira iryo jambo rero niyo mpamvu navuze ati je vraiment mungu dukundane ibindi mbwa ntumbwe petit sœur wanje kandi gucitingana bibaho mu buzima mugabo ndagucitinze no cuvuga ngo duhebane umuhungu rero je umuhungu novuga ati dukundanye uwo niwe sawa twohuza umuhungu ancitinze go birambabaza hama mugabo nitubige big deal naye ndamucitinze bikamera uko mukibanira uko uko kabisa yes reka kumbure ni viswa yazina Gomez reka dunubusigarukirize ngaha ariko ni jambo rimwe mbega shaka kumubaza ni nk'ibibazo bibiri vya nyuma aca tugira resume gatoyi mu bisanzwe n'akazi kiwe ati mbega Gomez iri umuntu ameze gute cyo ni kibazo ca mbere umuntu yumvise Gomez atahuri Gomez ninde no umuntu ameze gute hariyemera niyemera avuga gute akunda abantu ameze gute mu mibereho ya Gomez n'umuntu ameze gute tutuko mu mibereho ya Gomez n'umuntu akunda abagenzi akunda umuvyeyi we mama wiwe Gomez n'umuntu akunda umuntu amubwiza ukuri ntumbwiye ngo uno musurampiki ngo ejo ukinyime no birambabaza muri relation canke hariho hose ndakunda umuntu anyemereye ikintu basa nsezerana ikintu agishitse unakwemereye amenye yuko ari deni tuza kuguha yatezwa kuma kandi ntambwire ngo ngumve ejo yaraguye ngo ibiki birefa ivyo renda vyanga kandi nanje mu buzima je ndinze mvuga ati ndakora iki nico nyene okay Gomez amutahure nk'umukobwa jewe hariho ikintu kenshi gikunda kumbabaza iyo mbonye nk'umukobwa agomba kuza muri entertainment bikamugora akaenda kumucisha kure Gomez niko vyamugendeye nubwo ntaruse ibako ryo kuguma muri Master Music je Master Music ifite ideni kandi rinini
kandi rinini ya cyane benshi baraguherani jewe abamperaniye ni babiri hariho Masterland vraiment ikintu yasezeranye ntaco yigeze ashikana ahubwo yantaye inyuma y'irembo cyo nico cyambere n'Imana mwijurize mubabarire nubwo ntararonka umutima wo kuvuga ati ndamubabariye mimi niko na bifu naye uwa kabiri ni Adojo San maze gukora emission ibayigira kane amaranje mu itsobo ndakeneye bega amahera 50,000 meshi ku mukobwa kandi ndavye muri tsoba ugacunyimana deal yo muri ya Fizo ngo ni kwandi kuri kava ngo ijya ndirimba noti zanje bega ndazikeneye Adojo San 50,000 meshi ku mukobwa kandi ku misi haciye n'amezi nakwihangani ndibaza ntuzoma 50,000 gusa nta emission nimwe ndakora ngene ntavuze ati Adojo San nkene amahera yanje nayasabye Brian yarakunshikije twaraganiriye atari kumpenda gusa ngo tuzokora ngo ama challenge yatsoba ngo uzoduhemba uzogira nkera amahera ya clip basi Yes, kumbure ivyo nivyo Gomez twambaje ati mbega ni umuntu ameze gute umuntu ati rero iyo umuntu yakwemereye uba wifuza yuko aguha naje iyo sezeranye ndashitse kandi yuko zewe bisaba ko baguhemba ego kandi n'umuntu wa mbere Gomez avugisha ukuri kandi n'umuntu wa mbere akunda hip hop akunda barapere cyane gose yes ati rero Gomez twayaze byinshi mu byerekeye akazi kawe ati mbega nigiki ugiye gukora mbega nk'abantu basanzwe bakunda Gomez nigiki babwira muri rusange byitwisunza akazi usanzwe gukora ko Queen Video kintu ngiye gukora ngiye gutuma umukobwa ari we wese yifuza kuja muri entertainment bimworohera atari kugira ngo aje muri clip ngo cyo kugira ngo aririmbe barinde kumukoresha biriya na biriya sivyo kuko ivyo nivyagiye biradushikira twebwe ati je utemeye ko dukundana cyo utemeye ko dusoka nuku nta video yanje ujamwo canke dweje video tuzoca tujaha uku nuku ivyo ni ibintu byinshi byagiye gushika byashikiye muga byasabye kwihagarara ko kwanje ico rero nico kintu ngiye guhagarika muri umuziki w'u Burundi Umve ko bakobwa dufise agaciro kandi umukobwa rero wese yiha agaciro utakihaye nta numwe azokaguha yes ndagushimira cyane ruvuga Gomez najewe Bujahiti Vira twarahebaye utase ukundana ariko twase ukunda tubifata uko tubyitwa mubahwe mugakuke yibuka ameranje namusabye kwanza amahera namucoresheje yes kubere araza kuyaguha umuntu wa mbere yikishiye umusabye araguha sivyo none n'ubwa mbere wewe n'ubya mbere mugareka cyore foko abantu nka bamwe bwe tuza turabacoresha ayo mujya ni meshi abosi rimwe baho Jace ati rero bakunzi ba budget bakubwira ati akajyoshini gahora mwitama wari kumwe na Beni behind the camera ni Juma Just Professional mutumire witeka yari Gomez nizo ko turavugana ko tugira vyerekeye akazi kiwe n'inambamye kunze guhura nazo n'ukuntu byamushika kugira ngo atangure gukora akazi kiwe kuko Queen Video ni byamushikiye byose yabitubwiye nibiri ko biramushikira n'ivyagiye gukora kugira ngo ivyo yaciyemwo abandi ntibabicemwo yes tuzosubira rero naho gutaha wari kumwe na Beni kuri micro behind the camera Juma Just Professional ko nabikubwiye uruhogero rero kugira subscribe bye bye